Ibi nivyo bimenyetso vya mbere bibaho bigaragaza kutanyugwa. Mu cete ca kabiri ca Timoteyo igice ca 3 ku murongo wa 5 hatubwira ko hazoba hari abantu bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwayo. Nimba amatwi uyatobora, imishatsi ukayihindura, inzara zikareha nk'izinkukuma, iminwa ukayisiga amarangi nkaho ari inzu, umubiri ukawucapako ivyo ushaka, ivyo bigaragaza kutanyugwa. None nk'ubu iyo Imana ikuremana inzara ndende zitukura, ikakuremana iminwa isa n'icatsi kibisi, ikakuremana imishatsi ibenje nk'urwaye kwashi, ubona vyari kukunezera? Kuko iwe yonona Imana yakuremye uri mwiza. Mu Vyeshuro 14 ku murongo w'10 hatubwira ko Imana ifise agakarabo iciramwo umujinya wayo w'abayicumurako. Umunsi uri zina muzohura nayo wibonereko.